hanyuma basha twaganiriye kera n'ukuri basha ariko hari ikintu nguma numva kweri ku mutima wanje kabisa numva kiguma kinkorako cyane nje hano kukubwira pole sana kuko ibyawe nabimenyeje mu ijoro namenyeje mu ijoro pole sana kweri sinanzi kujya mugabo wawe kweri yaguye hanze je nkibimenyeje mu ijoro navuze ati mbe bacu bamerewe gute sinzi nyene ko ndarengana ngaho ndavuga ati reka nce kumuraba ndabinye nametse ndamwihanganisha ndamuhe pole bishikira bose pole sana si wewe gusa ego urakoze cyane gusa nyene nta kundi yatari uzurihangana si wewe gusa bishikira bose aho ubona babashikira ibibazo bashikira hose wewe nyene niyo mpamvu wo kwihangana ntibigutesha umutwe ngo ube muri stress burya haga Imana yabikoze uko ifise ikindi kintu yaguteguriye rero niyo mpamvu wo kwihangana tuzura byangaza ku mutima cyane bitazoca bigutera konda kuko nk'ibyugumye byiyumvira cyane ucabona nizera uko bimaze kuguheramwe ariko antuka bimaze igihe kirekire bibaye nta kundi nyene ko vyamaze gushika nzovyakira nta kundi ndabibemwe ariko urabizi ko twari tukimukeneye yegosha yokomeza kwihangana ihangane mama yani niko bimeze nuko urabizi nta gihe kinini twari bwamara yegosha jera nivyo bibabaje cyane yo nibutse ubugeni bwanyu ariko pole sana abugira ikindi kintu Imana guteguriye biragoye kuvyihanganira ariko nzogerageza nta kundi none ko Imana niko yabishatse nkumbure mu nyuma nzoronka ubundi buzima mbashe kumera neza nubwo ubu ntorohewe ariko nukuri sinzi ko nzomwibagira sinibaza ko nzovyibagira vyoroshe kubera ko naramukunda cyane nawe urabizi byarangoye cyane vroma kuvyakira gusa nyene urabona ko nta n'igihe twari bwamara nurabizi cyari igihe gitonyi ni ukuvuga ngo nubwo Imana vyashitse ikamutwara yego ntawonka ico Imana igenye ariko nyene nta kundi byarambabaje gusa kandi warukoze kuza kundemesha ibibazo urazi ko bishika kandi nk'umwana wanje narabuze n'ukuntu nakumwe nobimubwira narabuze aho nohera sha sinzi niba nzonabimubwira vuba ego ndumva kweri byukuri urambwiye amajambo meza kandi arangyoheye ndumva ukurema muri we uragufise uzukomeze kwihangana hamwe umwana nawe ni gahoro gahoro uzozabimubwira bukebuke kandi azotabitawe noneho nubwo utobimubwira abandi bana bazobimubwira kuko nkuba abana baba baramaze kubimenya abandi nkuba azotembera mu bandi babimubwire usanga araje kwikoza nawe uzumenye n'uco ukimubwira hanyuma rero ndagomba ngende toto ntubasha turakubereye kunzara ngira ngende rero bandanye ku kazi nahimbaye buhaci nizere yuko masaragiye ego warukoze n'ukuri wakoze kuhaca kubera nanje nkawe umwibi bihe nari ndagukeneye urabizi wakoze ikintu kizima rero nibaza ko n'ubundi uzogaruka kubera ndashaka uzogaruke tumarane umwanya munini twebwe ndagira irungu cyane nkumva umenga ndihebye mba nkeneye abantu tuganira nzokuba hafi nta ngorane nzohora nza ndagerageza umwanya wose sibyo ego kandi wihangane sibyo nzoza ndakubaza ukuntu biriko biragenda hanyuma sinzoteba kanini haje kukuraba ego nihari genda umurabe mu nzu Shadi
Shadi. Oui. Ni wewe Rodi, karibu. Ni iki gasha tunyonzibikiye. Karibu kweye. None wewe bimeze gute je kutaje school kandi je twarakoze introgas. Kadire kamwe ni mukore mwe mukibasha. Je naye nironkeye umuntu wana jaja kunyisorore. Byakwe. Bikareka ni byoroshe wibaza. Ndumva sigashushe. Bikareka nawe isafuriya naho nyine. Nanda kwakiriza uduka imbere. Rebera akantu gakanye kwe. Karibu rero n'utu dusanzwe twari dufise. Ego taza kundawa kandi ubu nkumbu. Mbona ingene nozadi. Burya hani wanyu burya haragoye kuza. Mama ni Jeffrey mu buzima bw'aho mwiraburana ni. Gira ni icikire kweri kubera. Ndabyeretswe gose umenga ndi mpene ipukiziriko. Kubera Mere mvuye kwishure ntashaka ko nisanzura ntashaka ko nidegembya abashaka ngo ngume ngaha naho hoboneka nk'umuntu ambye ati we nsanga ha ntabashaka ko ngenda jenga nigire kweri Bujumbura nje kwironderera ubuzima ndi jenyene urishure uri he shure ni mwige mwebwe mubayeho neza di je nawe mwe ndidegembya wapi gusa sindiko ndabitahura neza none ugira uje kwiga Bujumbura cyangwa ugira uhe bishure ngira ndarihebe byakwe yewe gayi kumenga ntavyo rimwe urumva ndabikumvise kangahe nesha dinda kubara sabwe mubo we ugira uje Bujumbura ndazi saba abavyeyi bakurungitse urabona n'imyaka ufise ni Bujumbura uje gukora yiyi ivyandi bakora navyo uzi hariya bakora ibintu byinshi nzobimenya ashitse nabo nyene ugira uhe bishure abize bangana iki bafise ubuzi abize sikirenga none nimwige mwebwe nta kibazo muzompubuze nta ngorane nimwabona nimwe ndangara ni hatari Mungu dunia sio mbaya watu ni wabaya okay nakundi we ni wigire igihe usanga biraciyemo ubuzima buragenze neza uzutwibuke natwe no bibagira byagenze gute gusize wicunga urabona yuko imyaka ufise ari mikeya ntuzoce wishinga kuraba amatara ya hariya nanje yashanyohera kubi akuryohera ku nendi wumva ivyo nyene nivyo usanga be naka kantaka hava ubwo maze ndakarara nta kindi numva kweri norenza nze wicunge vyo kwe twa hariya abakobwa barakunda guhura n'intambamyi nyene nyinshi zitandukanye nakotse yego shadi hamurakoze kwa kantu yabanyakirije cengira ngendere we nta kibazo shinda buherekeze yego rero tunarayizagiye no munsi ndusha jewe ngaciye numva ndubutse ibibazo byose bigiye rero vraiment naje ko numvise ko mu mutima fashijwe vuba ese twaza turonka abakozi imana nkabajya ko bosanye imitima imyinshi ushaka tumeze neza na Belgique nafise ikibazo sa iminsi wananutse gose nzi wafise ikibazo na natarisha natariguye nuko nyene Yesu yama adusiga akaduhumuriza twama nyene tumeze neza nayo ubundi hoho
nuko inari nibaza ufise cyobora ikibazo gitoya ubwo chikazo shaka giba gikomeye ni ikibazo kimeze gute Nyatariye urazi imbiga yuko ayubu musaza nje aheruka kwitaba Imana cyakwenye na diapfe kufajyana muzi turabagenzi uretse cheese kandi ibintu nk'ibyo biragoye kwakira usumva nta cyane kwipure sana amanindo kakanya nzoreba ndabakubitire ndabaramutse gusa no kuba iyo nkuru irantangaje rwose kandi irantunguye ntabyo nari nzi Natarisha ahaburya turi mu kigandaro nyine Yesu ni kuraba akatubwira akaduhumuriza n'ubundi wawe ntisoroshe karibu muzoze kandi murakoze katubandanye Ntabwo urabona bajya buri kintu cya sikuru we nturakimenye gute buri kintu cya sikuru ikintu ufata we nk'ubo usanga uva ku ishuri uja kuryama ugasanga bakwicisha ubukogwa nivyo vyibyo ahubwo we bisaba uravayo wiga ufata amanota akwiye haca woga ugapoza ikibazo kiri muhungu kivyo byose ndabikora abana shaka je mvuye ku ishuri urumva ndabanza nkakura uniforme y'abana nkanza nkitira amazi nkaheza haca amazi nkaposha nk'iminota 30 haca norikaye nkaja gusoma mugabo we bana mu mutwe nivyigira bijamo umva gusa sinzi aragakorwa tumaze imisi duhura mugabo burya ndimona nabikura nk'abakobwa nyekayo bana ntwara ubwenge oya reka aho gusa bari ibintu bimuranyiba muri no misi tari murambwiye jewe nta kintu na kimwe no kwiba nk'umugenzi urya mukobwa none ko mbona umenga muri no misi we nta story ze uri murampa imeze gute bongo zurareba demo biki gihe man cyambona umenga kwiri umve rero na cyambwire kwero jyumbire bishaje basi ndabikubwira kuko umugenzi wabizi nta na kimwe no guhisha yego tujya mukobwa ayubu uramubona ndamubona kabisa urya ayubu yanciye kano tupoje mbona umukobwa ari kawushije ikiganiro twari turimwo mbona aragikasije ndavugana n'umukobwa nibiki muganga abona nayo bagoma barabana je ndavuga ati ibi nyene ni bya bebe neza mu ngo zanzirebe neza haje usanga arimo akana je naciye mvuga ati aba ni babandi dufate bama bahurira nk'ahandi hantu byoroheje nyine uko nyene gusa rero inyuma yaho icambabaje ntacuze ndavyumva nukuri kw'Imana wallahi ndakurahiye ibintu namufatiyemo ibyo nasanze barimwe je nukuri sinovyihanganira umuhungu uzobanzurebe neza ujya mukobwa wanzurebe neza kubera kuva kiriya gihe wambwiye ko mwari mukundanye urukundo rumeze neza ko wumva bitanguye guhinduka shamuho ubanze witonde urebe ibyo bintu binko birapfira kuri abakobwa bino minsi je maze kubabona nabanyamanyanga babashaka kujya ku tuntu twawe ujya usanga no minsi warambwiye ko ari wamuguriye aga telefone je nta kintu na kimwe namwema kabisa nukuri nta ko mu murapfiki muri no minsi bana abakobwa biki gihe baragoye urumva je nko kwangishije inama mbere umbwira yuko ujya mukobwa ibintu byawe nawe biryoshe bisosa mbere n'isukari je nta kintu na kimwe namwima mugabo vraiment cyasanga ari kananci nyuma nenga hombya ko namwimi we niba atari na kimwe amwimi uzogenda ubanze umwegere umubazi ati none sheri muri no misiko mbona wahindutse nibiki hama ndamwegereye bizoce bigenda gute gwewe ni wazomenya ico jenje kwisembo umuntu nasanze ari kananci nyuma banza wumvirize rega nimutagirana ikiganiro none nta kizovamo niyo umva amanyanga atazoguma kuri we waguma kwiye batavyuzi bakobwa bikigene bisuma aho narekuye nahebye wahevye gute reka gufata ingingo utabanje kumubaza decision sinziza utabanje mbere waramuganirije uramubwira ati je ndagukunze nawe arakwemerera none nk'ubucyuhe utamenya impamvu ziwiwe umva we nawe utobukoze amakosa canke nturi kurumva ivyo niko ndakubwira ndavyumva nakubwiye ko namufatanye nayo ntabyo yabimbwiye nije navyiboneye none wewe wacu uvuga ngo iki shamunga ne hari ikibazo kabisa je naye nomvirije hagutega amatwi gusa wihangane wamuhunga abakobwa biki gihe ko bameze ahubwo ikintu je numva ntongere kumbwira ngo subirayo ngo musabe mbabazi ngibiki nibiki ngo muganirize je bari kumuheba namuhevye nta kindi shaka oya ntoco umuheba engere ningoga kweri ibiya barayimaranye kweri yoga apenyarutse ndumva ibintu barabimaranye
ararararara musi harasha ndazirembye wara ndumiwe shadi ivyo urimo nibiki je naguma numva urusaku ndi mu nzu kumburi kuri podoro ubona aho ugomba uje wewe wa mukobwa wewe wananiye kuboregwa aho rero nibindi ntazi ntamenya umwanya wari wose ijoro ntikiboneka ku murango sinkubona ibikorwa byandembeje hano ngo ndafise umwana ibintu uri kurabigira ko na so watari ngaha rindira zoza ne mama kwerushaka basinkoriki ani so nufise ukicara mugatekereza nk'abandi bana ukarabuda uko gukora ngaha mu rugo urabona nk'iyi myanda ibiri ngaha mugabo ngo yengo mbiya ngo amabiya nta no gufata umukubuzo ngo ukubure ngo amabiya wewe wamari uri muri ivyo gusa rindira so hazoza mama gukubura reka ntibitumwaka nyene ubona uzomvira mwiki wewe ikintu gikomeye burya mama ntuzurambona nkuko burya nzokubwiramo ikintu gikomeye gose umvizo ndakubwire wa mukobwa ushaka kwitonda kuri iyi si ni kizunguzungu ibi bintu by'isi wewe uri kurishinga wa mwana wewe ni witonde cyane kandi bizokuviramo akamaro shaka papa we ko azosanga uri umwana w'intungane ntazasanga uri muri ivyo none yosanga uri muri ivyo bikazogenda gute ndakwinginze ivyo bintu bimwe bireke uranyumviriye mama no twubahane shiraha twubahane mama shiraha tugwane ugomba duhangane je nawe oya shadia iyo niyo ndero twubahane niyo ndero mama ni shiraha nibiki mama shiraha ntavyo nshizeyo shiraha mama twubahane iyo niyo ndero twubahane rero sawa nta mwafise kunyinyana na wewe mama nene mama basi ushaka nze nomoke mve ngaha nze nomoke mve ngaha wagiye ninde yagufata nanje nkaronka amahoro nkaruhuka urakoze ingo ariko mbenda kubwira ugende mugabo uzi uko utazosubira kunyita ko ndi mama wawe ucunkura muri iki gitwe cyawe iki yuko nakiri mama wawe jewe usohotse ntuzusubire kwimvira ko ufise mama wawe okay navyumvise turavyumvikanye urabyemeje ntangorane sawa nakondeza kutse we yanyishuru bagerageza gumunyinyegeza sinzi gato cabaye Sanga Jemba ni mwe no kwinyegeza gute basi rero basi nk'inimero zoga sinza gato twarona nzo ndakurondera tuvugana si inimero Akira ariko mbabarire nyene kuba narakwemera ni kubera ntari yakira mbabarire nyene ariko izo nimero reka ndabe kuri seri nkuko bivuga uzoibona kandi merci Nadia mama urampamagaye Narinda guhamagaye ingo ndakubwira none Nadia waruryamye oya sinenjya cyane wari kuriga oya nari niteguye nyana agomba nje kwakira sera kana agomba nje gutora none mbega ku ishuri biragenda ni buke buke urabona ibibazo turimo biragoye kugira ngo byinjire gusa biragenda buke buke ndashima aho ni sawa shatse ugerageza kubera urabona ko na musaza wawe yahora kwishurira atagihari ni ibibazo urabibona nawe turagerageza wiga neza kugira ngo ntuzonanirwe tugerageze nugashira mu mayi nogera gute ahubwo nuko ndacaguha pole no kwihangana kwihangana nyene nogira gute
burya ubuzima busa n'ubwahindutse no kwihangana cyane ku muntu yogira nyene niko bigenda mu buzima ariko nyene bisaba tuvyakire yego ariko rero ikindi kintu nagira ndakubwire ndashaka abona ko muri mu kuja mu biruhuko ayimani uzomujane muhira ku gatumba bamubona amareyo ni myiza aracagorana uratse ko nagorana ujyanye mutari kumwe jaho ubwo mba mbona umenga aratekereza rwose ariko ntacyo nyine nzamujyana nabibi ndibaza aramukumbuye nibaza yuko atobagora muri kumwe nawe we urazora umunsi umujyane uritegura je nta kibazo uzombwire nta kibazo nzomutegura nzoca ndakubwira byari ibyo nashaka kukubwira nyimba wari kuriruhukira agenda nta kibazo merci nawe uzo kuhirwa neza ngomba nje kumuraba mbe nyene kuva naziye ko ntigeze mbona umwana bimeze gute umwana nyene namurungitse muri wabo kwabaye nakuru niyo namurungitse kwabona ibibazo byabaye ngombwa ko ndamurungika kubera ntitwari tumeze neza ngaha anye byasabye ko ndamurungika kugira ngo tubashe kubanza kumererwa neza umwana ntazabigenderemo niko kuko rero nabashije kumurungika kugira ngo ibintu bibanze bije mu buryo tubanze tubyakire niyo mpamvu shapore sana kweri byari bigoye ari ngombwa ko bica bigenda kurya yego none umwana amaze kumujana hariya naho bimeze gute canke nga hari inyungu hari ico ubona ko kirahinduka ngaha ubunye bizatagwa bigenda neza urabona ko haheze iminsi haraheze iminsi bibaye rero ubunye natanguye kugenda ndabyakira buke buke nubwo bigoye urabizi biragoye nyene nk'ubu ndaciyumvira byinshi ariko ntaco bizoja mu buryo n'umwana ameze neza twama tuvugana na Nadia akambwira ko bameze neza ata kibazo nanje urabona ko ubunye bimeze neza mu minsi nzoza mu kazi biratuma hama jewe nibaza rega ati kumbura ahubwo umwana wacu umugumana kakuremesha ibintu nk'ibyo twatse umuvyeyi abona umwana menga akarusho ego hariho akarusho ariko nyene kubera ntari meze neza situation nari ndimo ntiyari yoroshe byabaye ngombwa ko mbanza kumurungika kubera ko byari bingoye kugira ngo ce mbasha kubimwereka mbashe kubimubwira umwana angana kurya urabona ko bigoye niyo rero gushaka kubimuhisha nzobimubwira ariko igihe ndabona kitaragera none ntiyigeze kwaza ati papa ari he ibintu nk'ibyo canke wagumye yibaza ko kurya irari hariya ko ariko kimeze ego wewe ntabyaramenya neza nta n'ibyo ndanamubarira deje gusa nzobimubwira nta kibazo arabifitiye uburenganzira gusa ndazi igihe kimwe azobikubaza nako ari umwana ariko arakura nzobimubwira hataragera ko abimbaza ni sawa ubu arakarusho hazagera igihe bumubwira yego nzobimubwira nta kibazo gusa nyene nuko akiri umwana birumvikana hama nanje nahaciye nyene tugatira kandi akurabe yego uragize neza ndagukomerewe maze nshobora akazi ryari sha biravana ninabona nyene noza nameze neza ata bibazo byinshi cibazo nzocanza nzocanza muzoba nanje nta kibazo karibu kandi komeze kwihangana urakoze cyane yego ndavuga na jene ko ndagenda
aho tuntu nganje gukora nta kibazo no guhagafana utabashije gukora nuko nyene nagaragaje kandi urabizi rero ibikorwa byo kwishuri ubona bimeze gute ishuri kweri biragoye kabisa ibyo bitima tugeze ko nyataje jemo bifata ibigoye ariko jemo rumengo ni ibintu byoroshe oya kabisa nje birangora cyane jewe bijya vyigwa byose banzana mbona umengo ahubwo ni ibintu ndara ndabona oya ahubwo nubundi ko ndiyumvira mpejeje ishuri ikintu nzoca nkora niko mbona ubwenge umengo nivyo nitorera uhejeje ishuri yego zocuranga utuntu ukora wiyungunganya ivyo ndavyiyumvamwo cane ariko gani wa nyakubahwa Evariste yego umuntu yoheza ishuri aca yihangira umurimo akaraba ikintu akora imbara utuntu yorora akatworora gusa rero ndafise ikibazo yego none kubera iki najya je ntamubona kwishuri ashobwo sinzi naje ikibazo afise je najewe ndiyumvira ati uyu muntu reka afise ikibazo kubera bisanzwe ntasiba kwishuri mugo bamaze imisi ngahe ntaza kwishuri turakwiye kuraba tukahasimbira nivyo kuko ari umugenzi ugasanga hari igihe yoba nagwaye urabona nujya muntu babana ntituzi ibyababaye ko vraiment twari dukwiye gusimbirayo rero turara ukuntu tufata umwanya ari nka vendredi tuzosimbe tuja kuraba byiza kabisa ko je vendredi mbona umengo n'umunsi utanyorohereza vraiment nyene ugiye ngira ngo yobona yuko dufise agatima kuja kumuraba kuko ntituzi n'icabaye nzogenda ca ndababwira ukuntu bimeze ariko usanga yaragwaye canke agwaje hama rero je ndabandanije kuko nari ngiyemo hariya ariko nade nubwo uri kurazanikira hari izindi wibagiye nze bazitoye zose oya zirimo ziranatose rwose mbere yego sha ahubwo urazi ko hari ikintu nibagiye kukubwira ikintu kiyi wa muntu je narumiwe gutema mama urabona urya muhungu urya mugenzi wawe nyine yarigeze kuza hano wewe atarihuriye aca ashaka ngo azane ibintu byo kundesha urazi ko nari nzi ahubwo yuko mukundana yaje ntitukundana mbere ngo yaraje kukuresha biratangaje je nyamunsi nabonye aza arambwira amajambo ndavuga ati abahungu bubu kwera intandero bagira ati ntibisonera mama isi ndiko ndabitahura vyahereye kugira ngo akubaze ibintu nk'ivyo byari bivuye kuki sindabitahura vyagenze gute jewe yasanze ngaha nkuko nabikubwiye no kuvuga nta kintu na kimwe yigeze ambwira kitari cyo kunyereka yuko yoba nkunda ndumiwe ahubwo ahubwo reka ntore ibi byombo ngende kubibika we buranikiye yatashye aranikiye inkozi zanje umukobwa izi saa atarataha uwo yarengeje n'ukuri mwana we yarengeje kabisa basho je nzomugira gute umwana
karanukisha kweli mwabaye ego kweli ndakeneye ko Imana izomuhindura kuri umukobwa aya masaha ari umwana w'umukobwa Nitatanguye kumufata reka ndabe ngende kuba ndihengetse aho azira ndamwege ati ibintu sinzi ngena nzobivamo vrama Mana nyene niwe kumfasha Yo kweli ari ariko Mana jewe ndagowe Cha ndakwemera ukora umuca yo tora dimenda kwewe uri imbere to ukiri ndero aya niyo masaha kweli usigaye ntayi baka aya masaha kweli je umva naborewe none ni wagize gute je naborewe soka hanze romvira mu nzu subira hanze subira hanze apeligiye kujya urugorero wabonye ko gwitaha mere mbifanigiye kujya ariko ntamere ndawukubisa apeligiye kujya sirakono oya apeligiye kujya uryama hehe tora basinda kureho apeligiye kujya uzopfa kuko koshikere bitu uzopfa cyo wimariye aho rangura umukobwa ubona uzomvira mu kiwewe bitu aya masaha umwana w'umukobwa kuvona akavugiye aya masaha ubona uzomvira mu kiwewe abavyaye baravyaye yemwe nturi umwana kwera urakambara ukibana Permanente. Kujya cyangwa bisikibazo gusa. Kujya cyari ikintu mu isi. Kiguma kingorana cyane. Vraiment urabitswe n'abakobwa. Urabitse. Nani kukimbona umengo ariko nitawe nawe ntabwo ibintu byo nakwitaho gisinzi nkuca no kubikora na stress ko ndakubona ukuntu sinzi impamvu ndabona nahindutse cyane si uguhinduka bimwe tumenyereye kwihangana ntacyo ariko batari umenyereye cyane sinzi sinzi impamvu ndawukunda nishaka ngire gute ko nokwitangira aho kurya Yesu bitangiye abantu gusa icyo bamenya cyo ndawukunda tu ndakwereka ikintu kimwe we bivanye n'ukuntu nje ndakwereka ukuntu nkabona umengo wese uriwe ubwo mbere ngira ngo sinzi icyo uri kurita mu nziza nina hari ikindi gisumba ikindi nokubwiye gisumba ubuntu kiraca kuri ubwo kugaragara n'inoti ya bitanu ntabwo yamenyereye mugihe inoti ya bitanu niyo ushobora guhiga umunsi wose ukayibura ni ibisanzwe kubera ko genda umuntu amayira nayo n'amayira oya turamareka kwifata nifashe gute sinavuye ko ndagukunda ibi bintu ntabyo nari nkimenyereye nashika ukamerera neza tukayaga ndaba mu gurugo muraba hariya none ni kubera gusiba mu nzu je ndashaka ngira impamvu nisi ndiko ndakuraba shaka ndakurabe nka televiziyo ndavunitse ko amaso kandi turi kumwe urabona ikintu sherekana ko wahindutse nico kuva tugihura we ntwari bwa nyerurire ngo ngira amajambo bahaye mana yanjye sinzi hari umuntu akuneranije ko umuntu akuneranije ko none basi shari nsaba ikintu gasonga baza gusomana niwe mutukiri kumwe turaharagira ko tutandukanye ubwa mbere nkibivuga ntiwazuyaza ni kubera ubu tuza kumarana umwanya utari muto wowe nta kibazo tuza gusomana ikindi kintu kizishije inyuma niko ndabona ndakunda urabizi nawe icyo nyereka umuntu ariko aratuma ibintu nk'ibyo biba vraiment jewe wambona ubundi
nusa ugomba tuje mu ngwano singomba ngo tuje mu ngwano hari uwo wafatanye singomba ngo tuje mu ngwano ndabwo gusubira igenda jewe urukundo umengo ndi umunyororo none bishoboye tuvugana ikintu abantu bakundana ntibaba bagusha ahubwo bahana kwibohora je ngerageza kuguha uburyo bwose ndaguha uburyo wibohora muga ntabyo canke nizangeso nyene z'abakobwa mufise gukunda abahungu benshi ntaziyo mu bivana je ndagukunda ushanda ivuge mu carabu ushanda ivuge muri carabu rakindi bibaye ngombwa kubera ko utariko bitahura ndashobora kukivuga rero basibye tubivamo bebe basi si mera vraiment tukubona kuma byahunze sinzi impamvu kandi ndongenda bisubiyemo basi nkori sinzi ko nawe kurambana ariko canke shiri nije nabitiye canke ngira ngo sinkivuka keya nk'ubwa mbere ariko je mbona mbikora ndetse ngo nukigira iki nukima keya nk'ubwa mbere je niyumvira ko ari byo noba narakoze ariko je mbona nkora ibishoboka ari okay stop umuntu atanga keya atanga telefone zimeze ihe rero ndabira ubwa mbere turi kumwe telefone ntiwacu yizina mugobera ikirasona none wombwiye ko ari iby'akazi byo ndeka rero manzi ndamwitaye umwitabe gute ahubwo muko nabisagisha tugumane kupa telefone banzirinde manziritaye telefone sheri umuhungu atanga keya atanga telefone zimeze uko ico si kibazo telefone n'irenzi yo ironka mugaba pana kungayisha nkuko okay sorry ndashaka kwitawa sheri hello ibintu bitumye aja kwitaba telefone ni biki ubwa mbere ari na mere bamuhamagaye yaritaba numva none bitewe n'iki ibi ni ibintu binyereka yuko atakintu Ndo urukundo kwere no kurumeza urakunda umuntu ntabwo Javi. Meze neza. Kishana nje ni bonda shima. Naganda kwibwira woga ntubutenda kumbaza. So hamandi wa muhungu wa mugenzi wa Nadia. Mwiyaza ko kiriyo sinzi kunyuka inambaye ayubu nyendo chime baziyana nakuronde mako twovugana ko bya bintu by'ingwane mwagiye mwacamwo ndabandi bavuga ati kamaze dindiye nzo mu telefone amatavugana nukomeza mukihangana ko isi nikimini ko bwa twese nyene duhari tugatwengana gusa nyine ko nyene ariko nyine nashatse cyaho kugira ugiye cyo kwahe kaherukana oya no kuri siki nyene oya nawe reka amatsiko bana ok basi mbiza ndayakubwire basi niko sanyura yabo mfatira sa nyine basi
uko itaje nganda kubeshe bacagiye vuge shabiragoye kuvuga ko basigaye duherukana basingira ngo babona sinakurabana ndakwinginze ndagukunda kandi ndagukunda bimwe biri ku mutima hajya ari basibwira mu munsi mwumva amanzocene ubu wirwa muhe kazira umukondo ntacyo kuba atatunze yaranje nk'amasaha saa munani gutyo murakoze kubera iki utageze ku ishuri ufite ikaze kiga shani hatari kweli ni hatari tumaze iminsi nyine mu kiriyo numva turi mu kiriyo kuza ku ishuri byongora byarashitse nyine nta bundi ukomeze kwihangana niko bimeze ku isi nyine musaza wanje yaritavye Imana sana prema nihangane niko bimeze ku isi ni hatari nyine turihanganye nyine nta kundi byarashitse ukomeze kwihangana ntavyo twamenye ku ishuri nico gituma niko ndakubaza igituma utakiza ibintu bene ivyo biragoye kuvuga nabizi nyine hari ukuntu utiyakira birabaje kubura prema neza hatari ngira ngo hari igihe byoshika nkagaruka ku ishuri numva meze neza yego natwe turabarindiranye gishika turahariho n'ababakumbuye ku ishuri batashoboye gushika ngaha wakoze uza kundaba gusa uzokometse kumvugira ku ishuri oya prema nzobivuga mvuge ikibazo wagize ko kubura birababaje cyane merci kabisa wakoze kundemesha kuko nibiba byoroshye oya nk'umugenzi sinari kwirengagiza kuza kuraba hama rero amasaha aragiye ngende ko ndafata amanota tuzosubira urakoze gusa kundemesha reka ugeze ngaho nanjye ndabutwumva ndakura Cheio, que engraçado. Que jeito a coisa. Que engraçado. Se chega a ser algo. Watinze umubu. Kaza kumbia wana. Oya, já se gaiteiro. Não. Kugana bwawe. Sizeho. Usa bagajine kundirenga Numva yenda ukumbesha kutuguma. Oya yumva ndakumbuye. Uyisigaye isiko kwa yumva. Sinenda kumera kumugenda. Ushaka ngo kigazi. Oya, tumugeze mu diaspora. Chega
abizi ko tutafanya gusa Please barira gusa. Sirahonda. Hey Ayub. Salama bro. Cyangwa ukenyene. Meze neza rero. Wabaje nyumbani ni demo kweli. N'umugenzi ko twiganiri. None nagishasha. Gishasha kishiko twabanye kana kera. Ubwo mana ni demo yawe sha. Wewe turavugana ku masaha. Fresh boy. Ningo chiwindo. Chawa kitu nta kibazo. Umutekano. Sasa tukarama. Ndi kumwe nawe ntarashya. Ari baniye. Ikibazo nakimwe. Cyangwa mukunda. Kandeje nayo. Nibyo byiba ntibiza akunda kwigumura. Mukacha wiguma basanze bica. Byawe nawe birabareba ntacyo bitwaye je. Gose. Twigumira gusa. Nshobora kurutse. Usanga kan. Ndetse ko munda wowe basi. Abizi kuvuga mu basi nawe usubire mu kabisa nayo nerekeza mu bintu kwera mu masaha yawe. Nishimye kubana nanjye. None hayi. Cyo byari ikintu ushaka kubaza. Dupfiki kubujya bukoza kuntera ku mudemo wawe. Mani bugenda gahoro ne ushidutse umbwira mu gibe nk'amajambo nkayo. Ushatse kushika ku. Oya. Je nshaka kumenya ikintu dupfa. Ku buryo bw'uko n'umudemo niko natongoza yo wacu uzukaca umuntu wawe. Jama huma we ntushwanire humura. Kijya demo yawe narayiguhebeye. Uyimpebera gute kana ryari mwari muri kumwe. Mani umviriza. Kidemo yawe narayiguhebeje Ufise umudemo akazogoma gushaka ngira inama. Inama nyabaki. Ushaka ngira inama. Ufise umukobwa nakunze. Umupfakazi. Umupfakazi arapfakaye ndamukunda sana. Je umuntu ushaka dukundana. None ushaka mukundane mu nzira nyabaki. Ushaka kungira inama mani ndamwemera sana. Ubu wanjura mu ntwaye ubu nahugiye ku mupfakazi. Dode abantu twese dukundana. Twigeze dukundana ubu gusa nyene. Yaranshaka. Ndakubwiza ukuri basi ndakubishije yaranshaka gusa je sinamukunda. Muri makere namukunda tankunda. None ubizi none ko ushobora kunywa amazi ubizi kari mabi kandi ubu rero akero kajo wa mugarura none ndakubaza ikintu kimwe ubu nawe ugiye kumupfakaza atagushaka cyumupfakazi je nzogerageza nuko nyene ivyo wangize reka nabi kugarukeko we ntashaka gutwenga basi mbwira iyo nama je nkunda mukunda ngira inama izogenda gute reka basi ivyo vya mbere tubireke numvise yuko umeze nk'uwamumpebeye mugananje numvume gusubirayo numvume gusubira yose ndanabishaka we ntaco wagira ibyo ubona n'umunini yari we ngira inama nzogenda gute rero uwo mupfakazi wamukundiye iki abantu ni mwiza vrema ni mwiza byonyene kandi sinzi ico namukundiye nyine nasanze namukunze n'umuntu mukunda ko ufise ibyo mukunda ko je nasanze namukunze kandi ntumbaze vyinshi ni mwiza gusucura mukubona ni mwiza nyine amadohoye numva umutima wanje uramwishimiye ubwo ni bwa buraya reba ukurimo oya sumaraya umviriza we nawe umviriza nenda kwaza uge mvuga mukundiye iki kwanza oyumviriza ntutuzane zosije ivyo bintu ntavyo nshaka ubutaze gisije ibo maraya ntaco ngira inama we ba ivyo sije maraya we nk'umugenzi ugomba kumenya ati uwo mupfakazi namukundiye iki sinamukunda ahubwo ati naramukunze no mugantoze catumye mukunda umuntu umukundira iki imana anye ntaconze kwe none umukunda muryamane cyangwa mukunda muzobana mvuye ko aje mu bintu byebe tuzobana no kukubaza tuzobana wowe wantwaye ntuzi ivyo mukoreye ngo uramunsubije yo ubwawe nta nakimwe cabaye yo no mukunda niro here ikintu gikurikira niki wewe mwataki umusange muhira umwereke ko mukunda sawa
nta buryo na bumwe niyo bari umupfakazi akakubona n'izo fresheri warinze intwara n'uwanje urumva zotunda zamana ivyo bizotuma agukunda ariko ukazana bwabo ryajya muca mukurikira imitungo ngo nabonye ngo ibisigi ngo nakayasize ngo nawe ngo turagenda ngo shaka bijya nyene byo ntibizotuma mubana ubonye imba umukunda mukunde hanyuma mubane nkuko ubishaka muguka bufise ikindi kintu kurikira ndakurahiye wallahi nta kintu na kimwe uzopfa umukuyeko kavuye jewe navyumvishije kandi manu mane nazumvishe weke cyo nkotse je kandi ndamukunda nawe ujya muvuga wawe umuhanone kubera je kabisa je ndafise manu kumera urubonye nawe oya ni wewe uri umugenzi uramunyereka oya siro mukota no kosa no ko ngo wetaza gusubira rero oya jewe ina no mamze sishobora kubyumva kweli Ayubu ku mugore amaze kuvyara afise umwana no canke n'imiti yamuhaye sishobora kubitahura kubera iki jewe tambona arabona ukuntu ndamukunda aho ukuntu ndamwishira ku mugana nkunde naco darose solution reka nzohanuze Mimi numva ikintu ashobora kumpanura babibonye rero yuko jibo bwishuri bwose ngo mbamenuze shawe kwenda ibona isizine wakoresheje kuri sha nibanga muhongo nanje nyira ko kabanga gusa sino kwigira wadanje kubera urabona bivanye n'ukuntu bigenda wewe bigusaba umuhate gusa sha muguje nako ntagerageza wallahi jiwe uburyo bwose ndagerageza ndo warizi yuko jewe ntako nafata n'imizungu mu ishuri mugabikanga hago yagenda ubwiye akantu ana amashuri arayamaze je nanjye ndacari mu kabiri uyu mwaka wanyu muragoye muhongo bimeze gute nose kumbwira ngo ndayamaze no kuri ubona umwaka wanyu yanze mbwira ubona igize tuzavu itora jewe ico nkora nkanira kumwe kwa mbere gusa muhongo je kwenda kwipfurije amahirwe masa uzugerageza urara amajoro muga exete uyikube bantu ibomore kabisa nico nanje ndagushimira nk'umugenzi kubera je nanje rero je hari ikintu utazi undaje mpamba nyuma y'umwaka umwe nanje mba ngiye mu gatatu y'abana ku bintu byose biguma ari sawa yego nimba hama rero bro yego mbwira ngani rero ni hari inkuru rero burya yabaye nyuma ya byabi kagira inkuru rero mutama bro nukuvuga wa mujana Ayubu yego ubu yambwiye ngo wamudemu ngo yamundekeye Kotiririza iryo shano yego mbwira ngo yaramuye uribuke je nari kumaguye ngo ndamuretse yego Ayubu nawe azambwira ngo namukurekeye hoya reka icabiteye niki yego ngo yafatanye n'umumere ngo aheruka gupfisha umugabo yego ye seriye ngo yafatanye no bamwita umupfakazi umupfakazi none umuntu amaze kuri umugabo ntamwita umupfakazi undabira bogari nkijya ngo yitesheje abapfakazi yoyo bayibaza rero ngo ijyanzu rero ngo azoca yimbo ikintu kimwe ivyo bintu Ayubu yavyumviriye gute kujya azi kwinjira abapfakazi inkumi zihari ahubwo nanje ari ikintu kimwe nanje nobaza none yamukundiye ibyo afise canke n'imiti yamuha tukiraho nyene ujye muhungu usanga yakurikiranye bijya bintu by'amitungo umugabo we yari yarasize kubera je ntombwira yuko ujya mugore nta nobwiza afise yaranashaje ntiyari kumukurikira gute wowe uri muri gusa rero ikintu mbwira abasore bameze uko yego burya nubwo wo kwiruka inyuma y'umupfakazi wowe birangira ubaye nk'imbwa jewe bijya bintu ari karirukira sinzi nk'ukuri hazobishira none abirose canke uca usanga ari wa mugabo nubwo bo bana acaguma afatwa nabi nyene sanzura indire ntaba yasanze vyuzuye je nduhanura worondeza amaboko yawe nawe ngujya ko yari ifite imbaraga nibiki none sivyo nyene ndiko ndumva kweri ahubwo wezo umwigire nk'umugenzi wiwe wongera umugarura agatima mubweti wa muhungu hano warahihendeye je nzogerageza uko nshoboye kose gusa ivyo mbona hajya nta kintu azokuramwo atarakagaye bamuwe nakamara amazi warahe abasore bikigenda imbaroko tugiye kubaho je nzokwemera ngivu intuguti ndengi jashe ritokwe je kabisa ico nyereka amazi amashuri ngo je ninjira umupfakazi shamuge je kabisa nana gato oya nibinaba mano oya
ahubwo nkuko bimbwiye yego nzongera ndamuganiriza ngo numva gahunda ziwe kuko ntibiriko birumvikana oya byasaba ko muyaga kubera nawe umaze kureba urya muhungu hagiye bagiye nabi kandi niyo mpamvu wocu usanga n'abasore b'iki gihe nitwa tugishoboye kwiyumvira ibyo twokora ahubwo byo turareba ati tujye gucemwa abagiye bagabo bamaze gusaza tubingirire kandi usanga binko biratwara iki ubwenge bw'abantu ibyo sivyo wereka aho tuzoza turabiyaga wewe rero ahubwo duhanura n'abandi bameze uko cyo ndanagwisaba rero wewe kabisize umurebe umuhizo mpanuro mwegere muvugane ucimererwa neza numva meze nabi ukuntu naye mbonye imengo n'umwanya uragiye bikanye ko ndaraba umwanya kabda kuba natinze hama shaka mutabaza impamvu baba wantumye nina nk'ubu nucibona nawe ibyo nagutemeye nabimenya gute utabimbwiye mfite ndavyo mu maso navyo ndabona ko wishimye gusa umva sindi imana ngo mboneke babe sindi bikira Maria kwanza ngo ndene nawe urazi rero maze igihe numva ukuntu nyene sinzi ndakivuga gute urazi rero numva umutima wanje udatekanye basi bako tumaze igihe turabagenzi nta kintu wiyumvira wowe ku bwawe ntacyo mbonamwo basi Shavima ndabona ufise fresher sinzi ngo ndakivuge gute ufite numva vyandenze basi nadivyo ntibiki basi ikintu ko kakuwa kuvuga ni giki Ayubu ndawukunda Nadi sa merci kuba nkunda mugabo ndafise undi muntu nkunda kandi ushaka kumuheba Nadi ndamukunda vuje Ayubu nta kamaro ko guhisha imyotsi nziri kurasha urabizi nawe ku rukundo rubabaza please ndakwinginze Nadi ndabizi nagukunze igihe kirekire ndabiguhisha ndabikwereka mu bimenyetso gusa please ndakwinginze Ayubu ndagukunda Nadi nagusigure nagusubiremo ndagusubiremo kangahe basi ndakubwiye utegera uvyumva Ayubu urabizi ku rukundo rubabaza ndafise uwo nkunda ndabizi kandi nanje nabiciye mu gusa ndafise uwo nkunda mbabarira basurekane nawe ukondeje ndakwinginze Ayubu ndagukunda please nibi please ndakwinginze ndakwinginze nawe ndagusoma kangahe nibishoboka mbabarira basi ndapfukamye ndakufukamaje simba Mana ndagukumbisha yo nukuri ntiwonganya nanje ndagukumbuye cyane fresher kachareka na fresher je mfise wa na unki boss murangyohera ko bamugwa munyomata sinzi mujya ibishi nyene hari ukuntu nyene usanga mwitandukanya n'abandi bana kachareka nibisanzwe n'ukuri none uzoza kundamutsa ryari nzoraba nze nyene gusa nyene ndagukumbuye na jewe chef none bishaje gute kugenda ukabura kamingo ntukibanga ingoti ndababaye ntwenze kubana ndagukumbuye nyene ibibazo byiki kweri cembona nkawe nta bibazo jembo nufise urazi rero mimi wi nukuri ndarushe niki kweri si bibazo mimi ntahura urabizi mbe ku rukundo rubabaza byagenze gute kuri kurambwira ngo ibintu ngo byo gukunda hari umuntu wawe warakunze mimi nukuri narakobye arashitse ndakunda umuhungu icambabaje gusumba ibindi byose uribuka wa mugore wa musaza wanje ndamubona urya mugore urya niwe ariko araresha uri mashina ariko gusa nawe sindavyumva kubera iki utandondeye vraiment ngo ndakwereke ndakujana
uri sûr Hey, hehe mbarira shamimi ndakwinginze urabizi ko uri umugenzi ufashe ico kintu hari umugenzi wanje uzoze ndakujane hewe nuko utanyegereye kare azoguha hagati azogukunda yivuye inyuma nurya mama azoca yibagira sa uri sûr None aho sinabikubwiye. bimbarira neza ndakwemerera amahera yose ushaka oya ariko sinokwirirwa wenda guca Mushirire amahera ngaha. menshi wowe uzoze ndakujane oh my god abo wawe urya mama amwibagirwe burundu ico mimi ico nico ndakwemerera gahunda ni ryari ahubwo reka ngende uzoza kunda hamwe natubivugane merci beaucoup hewe none mumeze gute muhira twene sawa turashimye abana barakomeye cyane papa wabo wewe nawe naraha kandi umunsi none ko ari umuhepi atabyishe ko yahevye bimwe vyo kuborerwa ni sawa imana yarafashije byose yarahevye n'umwana yewe wari wasenze reka wari wasenze birakomera hama rero mama dodi catumye ndaguhamagara sha hari ibintu bimaze iminsi bitagenda neza kuri jewe bimaze iminsi bimbangamira sha sinashimye kuvyihererana kubera nasanze umenga ni ibintu birimwo ama confusion menshi ni hatari ni ukuvuga ubunye hari umuhungu amaze iminsi ashaka ko dukundana ntagira inkuru rero hewe ni hatari ubu narumiwe ni umusore akiri muto yego akiri gato umva muto jewe nuko ukuntu nisaziye tusaza hama kakaza ako gasore nyene je sinzi vrema sinzi ivyo ayo makuru ceripfuza kuyamenya sha mbere nzonamukwereka naye ugasanga nkunda muzi ivyoshoboka wahanyana yatari gusa nyene aracari muto sore ngashaka ko dukundana dawe abona ryari nari nibereye mu kigo sinzi ivyo nariko ndikorera ni ukuvuga numva umuntu aradodeye kuri portaye yenda acagenda kuraba isangani ashitse muhira rero mbona ibintu vyose yagira vyari vyo kungaragariza ko nkunda deje ndavuga eske ibi nibiki ariko mutibe ntiyashaka kuvuga munyuma ariko aratinda arabivuga aravuga ukuntu ankunda ukuntu anyiyumvamwo ndavuga eske umuntu ariko arabibwira jewe umumama sinitora neza sinikomprana vraiment sinabitahura neza gusa nyene yanyereka ko nkunda tu shaka gusa rero ikintu cantangaje nuko n'umugenzi wa Nadia n'umugenzi wa Nadia ico kintu carantangaje kubera ko sinumva ukuntu umuntu basanzwe bagendana yomurenga akaza ku muntu nka jewe w'umupfakazi ivyo bintu sindabitahura neza niyo mpamvu mba numva nyene ari ibintu bidashoboka shama mayimana nuko ndatangaye kandi cyane kweka abahungu ubu bameze uko icambere hashika ikingani kupfakanya gito cyane ikindi naco gute umuntu w'umusore ashobora gushatsa akurira kuri wewe icambere bavuse arazina na Nadia barazina kuko atagiye kwa Nadia nyene nico gitangaje ingere ndaguha impanuro bizinda umumama nubwo bitagenze nuko nawe byagenze ariko ndagusabye nyumvirize ikintu ukitangura gusanga umusore ntatahuye mu mutwe wanje n'umuntu akeneye iki imitungo umugabo yasize urabitahura n'umuntu akeneye imitungo umugabo yasize nta kindi kintu uwo muntu ariko arakuronderako urazi ko ufise umwana none kubera iki umwana nta kuntu na kumwe womwirinda kugira umwana azobeho ico ni cambere
ikindi naco ubwo si urukundo hoho agishika yarigeze basa kubaza ati mbe mu rugo gute canke akwereke yuko hariho nk'ibindi bintu bibanza ko gufasha umva ko ahise akwereka urukundo nkuko umenga aragukunda rwose yarakubwira uhababuke sha birashoboka niko abantu bo bameze ubu barabona ko bapfakaye baravuga ati umuntu agire hagipfakara ngo ndaza aracashuriye umugabo reka ndabe yuko nomugerageza nta kindi kintu ashaka ikindi naco eske ni umuryango niwabona uri kuragendana n'abahungu aka kanya upfakaye bizogenda gute n'umwana hariya bazobimubwira urabona ko ataraza ati mama ubu afise uwundi papa rega niko azovuga wewe narijya urazi ko ataramenya nuko papa we yapfuye azovuga ati burya papa niyaza nzomuga ko wundi muntu aho arazamuhira niko azovuga umwana kandi nawe uzoburi kuramwiziki ngesombi kuko umwana ari karakura umuryango nawe nibakubona gasha utanguye kuguruka aka kanya bizogenda gute ndagusavye abo bahungu bitondera abatama bazoza abasore bazoza iyi ni intango rero n'ubunyegero umva ubunyegeri uzobona mu nzu wawe siko baca umugani ngo aho akayabo katari imbeba zirira ku meza sawa rero aho hantu hatirira attention nisho kintu ndagusavye ndabizi ko abakobwa dufite imitima igoye kwakira kwanza inyaruka kwakira ndagusavye abantu hitondera kandi rero bona saa sita zirageze yanje gutora akadodo kw'ishuri urabona ko amasaha ageze bangira tuzosubira Hego nta kibazo uragize neza n'ukuri kumanura umpaye urakoze yego kandi baza zohora umbwira ko bimeze yego nta kibazo reka ndaguherekeza yego mukuri misinona imetse twarahebanye kweli twarahebanye nyene mabuja ntiyari mbonye asohoka ngaho sinzi ahantu ashobora kuba agiye ngira ari ngaho hanze umushitsi araza ntunamuzima nyabishika sawa sava bien ntameze neza ndashima genda urabuzanira akantu umushitsi hano shani ndakumbuye kweli shana jeya cyane rero ni inzu ni nziza bari manje nahakunze bo ntacyo habaye kandi wakoze n'ukuri kuza kundaba twaye ibintu bisanzwe urizi wari waramevye ariko sinaguhevye kubera uko yimva z'akazi niyo mpamvu yawe gusa sinaguheva sha birumvikana gusa ndagutahura yego ndagutahura n'ibyo sono n'amakuru y'imisi wari umeze neza amakuru ni meza ndashima usibye ko ndakumbuye nta kibazo na kimwe cyabaye ikibazo nticyabuze ntuzi ko wigeze kumbwira ngo warwaye sha gusa mbabarire nyine ikibazo cyawe gusa nyine nzagutahuye gusa n'amazima w'umunyandikiro mbaze nyine bimeze kitagisumba ico sha abizi nyene ariko hari ikintu nari nakubwiye kijanye n'ibiki urazi ko ndafise umwana
hama nta kibazo cyane tagiye rero aho umuntu yerekana telefone oya ariko ne kuciye wihuta gusa nejo nzogaruka kindi gihe ariko twari tumwanya mwanya muto nta kibazo basi kamaze ngence aya mafaranga ndaza kugaruka sibyo bacaza kuvugana nta kundi ko ubishatse kandi ndaguherekeza shira hano wabona gute ntacyo habaye no kuri ni heza wakunze cyane byiza ahantu haranatuje shaho cyane no hameze neza yego bona nyine kantu basi nyine nakunda gusohokera abantu biyubashe hameze neza rebye nyene ntacyo wohanenga nta na kimwe vrema shefati kigifungo kutagifunze merci ba c'est bon merci ahubwo rero she merci rero bijya munsi w'ubushize hamwe muhira kweki waciye wikanga izi mpamvu nikanze yagiye bazi ko wambwiye ko ufise umwana kandi nanje nkaba ufise umwana nace ni ikintu cyatumye nikanga ufise umwana urafise umwana nyine shike byashitse nyine gute urafise umugore umva nyine byagenze Shit, I can see it. Wow, merci. Ndushi. Kuri, wanduye. Shenda gufunda yo mpamvu ntezo kuva leta duteza Karashinda gukunda papa
Sinze rero. Shamuhu. Bwise tubayemo. Iyi si iragoye sana. Kandi iyi si ni mbi. Mu ujya umukobwa twajyamanye. Si umukobwa yasigaye ibigwara. Akubyo nanje ubwanje ndiko ndiyumvira. Birambabaza. Simuri ikintu nokora. Niyo mpamvu nje naje kuraba ubwira ungira inama. Ca kwa muganga. Ca kwa muganga ureke kuvyigumizamo. Nayo ubundi uvyigumijemwo ivyo bibindi. Shajera, ukunda gushimiye. Sha. Pare sana kwe. Wewe banza uje kwa muganga ibindi bizoza mu nyuma. Sawa reka jenda gusige. Ego, muze nyine bazo nzogusabuze ko bebe nyine umperekeze. Muryango. Oya, ntaribi urugendo rwiza kwe. Sawa gusiga. Kibitabo. Shina urambabaza. Ashikuru ukuntu ndakubabaje. Wagapfuse rwose. Shiri kwa byibishino. Cyane rwose. Ndoro. Cyane. Mutaye ni myinshi. Nuko imisi rero. Neza. Nje kunyongera no. Yo. Ego. Oya. Oya. Ngenge cyane. Ijyanyuma. Oya. Asumeni mwe basi. Nje kubwira ibintu ahubwo. Ibintu nyabaye. Ibintu nyabaye. Ibintu nyabaye. Banze bitambuza shenge bakubwiye. Kunkunda. Siyo na. Cyusanzwe bizi nyaka ndakubona. Ndabizi nyine kunkunda muga gusabaze kwa mubimbwiye. Ariko uyu munsi nje kukubwira ibitandukanye n'ibi byo muri baza. Ikindi. Ikindi. Njane muhira. Yeah. Leniki. Oya. Hacu notora. Tumbotse basigamye. Ukuri hacu notora. Kirenze ico. Oya, cova. Ndiye. Uriya kiriyo ko byakira ibyo ndabwiye. Ndiyakira gusa umva si byose nco niyakira. Izi to kwakira ubwawe nibi. Nishe nkuwaje kumbwira ko mama yapfuye no vyakira uko. Okay. Sawa. Mbere kugira ndabikubwiye. Tcheki. Bwira rero. Che. Oui. Metse 100%. Hamashe. Nje kubwira ko bisinda wawe. Uri waramonye ko ufise umutima woroshe. Ko ushidoka. Ashe ni byaseri. Ugezeki. Nafise ndayo wawe. Jewe. Je, bandmira. Chaka kumbesha abana kajoki. Ngize ko. Sheri. Oui. Vraiment ndafise ndayo wawe. Oya. Shayo ntabyo ufini. Sheri kuri kino time wabyemeye. Ndafise ndayo wawe. Uri sérieux? Kumenga ntubyakiriye neza no. Ashe. Kandi ibyo bintu byo kwigumura se je ndabyanga. Jesu kwigumura ndo kubara. Ufise ndayo wanje. Yego. Igihe naherukira ngaha. Ugeruka ngani nje muhungu wenye mwabona. Yego. Nta wundi mwabona. Nabwiwe ntutemye. Shemvera. Sheri nuko kumana shara ngakuvuga nuko kumana sheri urabizi nuko kumana ko ndawukunda sheri nihe gusa nigeze nawukunda kwadukunde ndi basi basigihe basi twakundaniye basi
wibuke nivyo nagukoreye ave mu mahoro twumvikane ureke sokera mu nzu urashobora gusokera mu nzu niyo kosa nagukoreye basi igihe tumutihangana ibyo nabibwirisa ashira menshi ushobora kunsokera hafi kumbe nuko byagenze cyane ko byagenze kuri cyane ndumva warahuye n'ingorane kwihangana ubuzima niko tweza kubyumva bibanye ama rero sinzi ko kugenda twicaye indani nta kibazo kumenga nta n'akazi n'umusigaje twakoze cyane numva ndusha impamvu rero biguma bincanga ni kujya kuntu we bagushitse hasi natwe urabona ko dukorera hejuru ego sha nyene n'ikibazo nk'ubu unye simenya ni byinshi ntamenya zamarama amakuru nyene nibyo rindira iyo nkunzo iguheje wa muntu nta kibazo urabona ko ndanashitse ariko rero hewe nzi n'amakuru sha nari ndagufitiye bishasha byinshi ese yose babashiduwe mba niteze gishasha hari amaguru n'ukuri ntari bwaguhe kandi rero yamperera yimena ego menagura urazi ko ubu dusigaye dukundana na wa muhungu yuko hana wa undi naguhera ko ujya nyene ahubwo ndumva nta makuru wari ufise ntayo mfise utayambwiye ubu turashushe sa nyene ego rero bimbwire neza umbwire iyo byagiye bica niyo byahereye sha sinumva ukuntu nobikubwira gusa nyene nanje basigaye ndamukunda uri mu rukundo nyene kudashaka kubyumva nta na kimwe nyene nibyo ubyumva uko tumeze ubu turakundana none gashaho ubona urenza kuyiki ntacyo ufise mvuga cyane kundi reka turindire turabe ariko niko ndiyumvira impanuro naguhaye shamba barire kuba narazirenze ko burya uri siri neza kurya muntu adagushaka ku mitungo warabanje urabiraba neza bimwe nakubwira ko ari ibyo cyangwa atari ibyo cyane ndiko ndabiramba nayo bankunda naragukunda sinobyinjiramo cyane katurindire turabe mugabo ubu ndagusubiremo genda bukebuke ni bimwe nakubwira ujya munsi yahise akwereka urukundo deje umunsi wa mbere ntabwo nakumwereka kwereka urwanko komeza ugende pole pole ngo uje mu ishyamba utazi ugashobora